Bakunzi ba BM4 nonge kubaha ikaze kuri rwarubuga rwacu aho duzatangwa kugira ngo tubaha amakuru ariko aravugwa na cyane ku mirongo y'urugamba. Abantu benshi bari bibaza yuko umutekano cyangwa intambara zigiye kugabanuka inyuma y'ibiganiro byari byateguwe ko bizobera Doha muri Qatar, bikaba byabaye no munsi genekerezo rya 9 ariko biboneka yuko ivyo biganira ataco bisa n'ivyakoze kuko intambara ziriko ziribonekeza cyane mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Nka dusimbiye muri Masisi agace ka Hembe M23 ubu nirikira ha controller inyuma yo kuhakura abagwanyi canke umutwe umuhari wa Wazalendo bakubitiwe ngaha muri Hembe baratabaromoka. Ubu M23 ikira ha controller 5-5. Tuvuye ngaho turaza gusimbira muri Nyantende aho hariko haraboneka ubwo bwicane mu bene igihugu basanze bahatuye ubwibiturika. Iyi M23 yahateze umwanya n'umwanya bishobora kubagirira nabi. Ayo namwe mu makuru tuza kubasangiza kuri no munsi y'genekezo rya 9 ukwezi kwa 4 umwaka ni 2025. Rero murabizi ko ntabandi umwe mba ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe muri aya makuru kugira ngo adufashe kuyasesangura neza ayabatahuze mushobore kumva aho ama operation aba yabereye neza na neza nibiba byashoboye kononekara. Rero mu nkundire ndamuramutse nongere ndamuikaze mu kiganiro cacu cuno musi. Bwana musesanguzi ndakuramukije cyane. Amahoro cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije. Ego nizera ko wiriwe neza kuko mbona umeze neza. Niriwe neza kabisa, nakidasanzwe kabisa. Ego reka nci ndamutsa n'abadukurikiranye nabo nyene nizere ko biriwe neza kuko mu tuko turaganira bose ni sawa ni waneza kabisa. Bwana musesanguzi inyuma yaho bavugiye ko hagiye kuba ibiganiro ku igenekezo g'9 ukwezi nyene umwaka byaraboneka neza abantu bari bafite icizere yuko intambara zigiye kugabanuka ariko turiko turabona aho bo kugabanuka zitera ziyongera. Mbega ibi bintu ubona yuko bifite iherezo meze gute? Bwana journaliste, jewe sindagira ico sinashimye kugira ico mvuze ku bwa bino biganiro ariko kenshi ico nakunze gushikiriza mbese na jewe nyine n'abantu benshi iyo ibiganiro bibaye hariho position, hariho mu bashamiranye umwe abona ko yagize ingufu gusumba uwundi kenshi acadadika cyane, acasaba mananiza nukuvuga kugira ngo ntibahuze abandanya honda wa wundi. Ibi rero biganiro bona journaliste biragoye yuko M23 na FRDC bokoroherezanya mu biganiro, bohuriza ku kintu. Bino biganiro nk'iyo bikiza kuba cagihe M23 yaguma yigarurira ubuce by'agasakisaki byari koroha ko FRDC peut-être yari kuja mu ntege nke ikemera ibisabo byinshi bya M23. Mugabo kubera FRDC yamaze kuja muri position ya attaque, iravuga ko itakiri mu ma defense gusa. Ubu biragoye ko FRDC nayo iza koroha mu ma exigence ikizana mananiza. Nukuvuga ngira ngo mwarabibonye muri iyi minsi ya nyuma FRDC yarerekanye ibintu abantu batari bayiziko. Yakoze ibitanga. Nukuvuga yarakomye M23 mu mpande zose. Mu mpande zose ndavuga muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, mbere mu materitoire yose M23 yaremaze gushikamwo FRDC yarabakomye. Ibiro ni ibintu byari ko byerekana ko FRDC yadugije novuga yadugije urugero umuvuduko yaronse inguvu zo kwereka M23 yuko nubwo ibiganiro bitohaba bo batakibazo bafise bashobora kubandanya bahangana. Ibi bigaca biza kandi bikerekana ko M23 ishobora kuba yaragabanije utuguvu kugira ngo bashobore kuja mu biganiro bikunde ibyo bazosaba bazokwerekana yuko hariho ivyo bagiye baraheba. Rero kuri iyi ntambara iri muri Kongo turashobora kuvuga yuko M23 yagabanije inguvu kugira ngo yerekane ko yahisemo inzira y'amahoro. Iki kirashoboka kabisa. Bikunde kandi ko na FRDC yongereje inguvu kugira ngo yereke M23 yuko
ishoboye ego nayo inguvu zayo yatoshe yaronse izindi nguvu ego ibi rero bona journaliste bizotuma inyuma y'ibi biganiro ego nka hamwe batoba bashoboye kugira ikintu bafundika cotuma iyi ntambara bayihagarika ego kizotuma ku ruhande rwa M23 tubona neza ko batari bagiye mu ntege nke ahubwo bari bashatse ko gutangura inzira y'amahoro nuko bahagarika imigwano bo baje mu mahoro kabisa. Bwana Musasanguzi nko nari navuze mu ntangamarara kuva ku munsi weje tubabwira imigwano ikirabera aha muri territoire ya Masisi byarangiye M23 yigaruriye aka gace Kahembe. Urashobora kutubwira ngene iyo operation yagenze nuko yakozwe? Bwana journaliste kwigarura kano gace Kahembe ni ikintu gihambaye cyane gose kuri M23 ni migwano kabisa itari yoroshe kuko tumaze imisi tubabwira ko abawazarendo bariko bagwana nk'abisize ipiripiri nukuvuga barakarishe cyane ku rugamba pe fumo nyica kuko barafitiye n'ishavu aba M23 turavye ingene babirukanshije turavye ingene babasuzuguye amajambo y'agatitiro babavuze ko abawazendo rero bariko bagwana intambara imwe ya runyota voilà bariko bagwana inkundura bariko bagwana inkundura bona journaliste kugira ngo bereke yuko M23 nabo batakibakeneye kandi ko nabo bari muri position de défense mugabo rero n'aba M23 nta yandi mahitamwo basigaranye bategerezwa gukora iyo bwaba kugira ngo n'imiburiburi territoire ya Masisi yose bayirekipere kuko ni agace kari très stratégique harimo injya kama muri Masisi haramera ikindi kandi bo ravitaillement ubu ntibakironka bategere ubu rero niho bacitwa baroberi bategerezwa kwikora kw'ibyo voilà ubu niho bacitwa baroberi kare ni baroberi bari bafite indege baravitaya yarabazanira ifungurwe kabazana ingabo zo kuramforce indege mugabo ubu ntayo bafise ikirere cyose kiri contrôler rero bategerezwa kugwana nk'abaroberi kugira ngo bagire ahantu bitirirwa baza bararonka ibyo bafungura mu migwaniro bona journaliste bakoze kuva ku munsi wejo ejo barashoboye kwambura abawazarendo kano gace Kahembe barakabambura kabisa aho uyu munsi kandi abawazarendo bazindutse kugira ngo bashobore kwisubiza kano gace mugabo amahigwe ababana make barakabaka kabisa biranka yuko bashobora kugasubirana ndetse n'akandi gace bifatanye bita Myanja nako abawazarendo barabirukanamwo ukuvuga kuva ejo n'uyu munsi M23 yashoboye kwirukana kabisa wazarendo muri Hembe na Myanja aho mbere abawazarendo bahasize ingabo 200 abawazarendo barasize ingabo 200 zitavye imana bapfuye kabisa babwiye ku rugamba mu gihe M23 na RDF nabo bahasize izindi ngabo 18 urumva ko yari migwano itoroshe ni migwano kabisa aho umwe wese avuga ati utanyishe ndakwica bimwe baswahili bavuga ngo nivute nikuvute iyi migwano rero biravugwa ko aba wazarendo bashoboye no kuhatakariza ibikoresho bya gisirikare aho mbere harimwo na machine gun urumva ko abawazarendo batakaje kabisa kandi bagize eshek muri kano gace ariko rero bona journaliste mu kiganiro twavuze kare twavuze yuko ngo M23 iriko irakubita urutoki iriko irasatira pinga kugira ngo aka gace nako ikigarurire aha no kuvuga imigwano aba M23 baca baja gutera agace ko muri warikare nyene aho bita Bukumbo na gace batagiza amahigwe basanze kari bien sécurisé aho abawazarendo novuga babitotoreyeko bahagaze neza babitotoreyeko kabisa babataye kwishavu bari bafise barabakubita aba M23 bahasiga ingabo 17 ntibagize amahirwe yo gushobora no kuhagumya mbere baciye basubizwa inyuma
kamvuge guhaha ntibahashe ntibabonye ko bagize esheke bageze n'amajanja muri pinga ubu ku mugoroba naho nyine barakubitwa basubira inyuma ku makuru dufise rero nuko kano gace ka Bukombo na pinga bavuga ko babukeneye cyane ngo kuko ngo nibwo babona ko bashobora bamaze kwigarurira nubuce bubwo borohera kuronka ingene bashobora kwira vitaya byoroshe abene gihugu baho ngo bararima cyane ngo bakimbura ngo hari amateke bijumbutusa urumva ko barahagwaye barahashashaye ku makuru dufise rero ngo muri buno buce bubiri FDNB nako aba FRDC n'abazarendo bace bitabaza aba FDNB bari muri centre kugira ngo baze kubafasha naho kwashira urukuta ngo mbere bikunze bashobore kwirukana kandi aba M23 na RDF muri Embe na Miyanga aho bamaze kubambura reka rero turindire urabona ko iyi ntambara umenga igiye gusubira itoto kuko nimba ibiganiro byabaye ata solution ipometa byatanze wabaye umuriro no intambara rero igiye gusubira itoto aho bagomba kwerekana umugabo hagati y'imihari ibi kamuge y'imigwi ihanganye ndavuga iyi coalition ya FRDC na coalition ya M23 kabisa bwana musanguzi naye nakubwiye yuko umuntangamarara yuko hariko hararangwa ubwoba bwinshi neza na neza muri Nyantende aho bavuga yuko M23 yoba yahateze ibisasu ayo makuru nayo arico yatubwira ayo makuru bwana journaliste mnakubwiye mu kiganiro twakoze ubujewe sigenda umugenzi w'abakongomani benshi Nyantende ndafise abagenzi mbere bambaye n'amafoto banyereka ivyo biturika aba M23 bateze ubwoba kubene igihugu ni bwinshi kuko bo batinyira mbere cyane abana babo kuko ivyo biturika byatezwe bifise amaforma atandukanye hariho ibimeze nk'amatoroshi hariho ibimeze nk'imyumbati hariho ibimeze nk'udupira abana bashobora kuba bokina rero bafise ubwoba yuko abana babo bashobora kuzobitora bakabikinisha bibaza ngo nibijuwe usange birabahitanye ubundi bwo bafise nabarimye baje mu mirima uyu munsi ngo hari abagiye kurima basanga biteze mu mirima yabo barimye kuko batari babizi mugabo kubwa amahirwe nta namwe cyashuye kugirira nabi ariko bariko baratabaza bavuga ko bobo nabo wazerendo babo ngo nta buhinga bafise bwo gushobora kuba botegura ivyo bintu canke ngo bwo gushobora kuba bo bituritse kugira ngo ntagire abo bishobora kuba byohitana nibwo bwo buri muri Nyantende kandi urumva ko nimba buno bwo buri muri Nyantende na Nyangezi ubwo bushobora kuba buhari kuko urazi ko naho bahaciye bashobora kuba bagiye basiga batega ivyo biturika. Asante sana bwana Musanguze kangire ko ndanagushimira ku makuru meza washoboye kudutororekaniriza nizere yuko abo twayahaye twabahaye inyishu z'abantu benshi bari batubajije ngire ko ndanagushimira cyane. Urakoze cyane bwana journaliste kuri zino nkuru dutanze nibaza yuko abantu baraza kuzishima kuko ni inkuru z'imvaho ni inkuru twafatiye umwanya munini wo gutohoza kabisa na cyane ko hariho abantu bafana akakanengoma ndakavuge hari abantu bafana ikintu baryoherwa no kuguma bumva ibinyoma by'abantu iki kintu rero bona journaliste urazi ko twame tunakiganira tutaratangura ikiganiro hamvuga ko abakunzi b'urubuga rwawe bava gutera ibyatsi kuko je inkuru uko nayironse niko nza kuyishikiriza ndavuga cyane ba BM4 bakunda ukuri ico ni kintu cyambere maze kubabonamo bakunda ukuri banka ububeshi ico rero ndibaza yuko uko tubahaye inkuru nabo deja bahora bavyibonera iyo twabivuze mu nyuma akabibona yuko vya bintu byari vyanyabyo bona journaliste kuri izi nkuru z'abawazarendo baguye hano muri Embe na Myanja nibaza ko amafoto twayasabye niyabonekana nukuza kuyasangiza abasanzwe ari mu magroupe yanyu kuko nabonye umenga nibatoma bemera kenshi yemera ikintu ari uko
kuko baciboneye cyane gose nkuko umusesangoza bivuze ku utaraja muri groupe WhatsApp akine kuronka amafoto n'ama video biba byaranze urugamba muri description turashiramwo link ya groupe WhatsApp kugira ngo winjire hama nawe uje mu bandi kugira ngo uzura bironka vyoroshe ndanasaba abantu bose badukurikirana ukeneye icubaza canke uterera hano kuri screen zawe hariko rimikasha ariko na Banko Buino tushobora kutubaza ikintu cyose wifuza hama tukakiganiraho mu mwanya muto kandi ndabashimiye cyane nizere yuko no mu kindi kiganiro twongera guhurirayo mu kanyisase bye bye.